ku muhingamo w'uyu wa mbere itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2021 umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe kumenyesha amakuru yakoresheje inama abayobozi b'imbonesha kure zikorera ku mbuga ngurukana bumenyi nka YouTube n'izindi. Inama yaranzwe no guha ijambo abarongozi bizo mbonesha kure bakaba berekanye intambamyi n'ibibazo bahura navyo mu kazi kabo ka misi yose. Benshi bagarutse ku kigo ca leta kijejwe ibimenyesha makuru mu Burundi sense, aho berekanye ko leta yofasha amategeko agenga kumenyesha makuru mu Burundi agahinyanyugwa hisunzwe umwuga bakora. Abandi berekanye ko sense itaborohereza mu kubaha impusha n'igihe bayituye kibatevya kubaha inyishu. Banasabye ko leta yofasha ibisata bimwe bimwe vya YouTube canke Facebook ko vyokugurura biro hano mu Burundi bagaheza bakoroherwa. Shaka gukora shaka guteza imbere igihugu. Est-ce jewe zokwiyandikisha ryari muri sense bazonyakira mu gihe ivyo bintu by'atatagafise kandi afite ubushobozi bwo kubikora. Benshi dukora nk'ababenefone turitanga n'ivyo tugakora ibitandukanye. Mugabo turashaka gusaba yuko sense yohaguruka iki kibazo aba-youtubers benshi reka mvuge ni benshi amashure sinovuga ngo dusikirenga ariko turakora ibintu biri muri twebwe paswe gukora umwuga nibaza benshi bisaba amashuri bisaba kubikunda ukavyuka ukavuga bikora. Amategeko ahari n'amategeko y'abaprofessionnel aho rero nacangomba guhuza w'ikimamara TV ko yavuze ati ifo yuko hari hakenewe ko no muri ya bigo api cyane gisaba abanyamitahe umuntu afise umutahe muto n'ufise imitahe ni ya bose ikigo kimwe mugabo kiramenye ingene kibatandukanye kandi bose babafise uburusho butandukanye. Wirinyamitwe arongoye ibiro byo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yatanze umuco ku bibazo bimwe bimwe abarongoye izo mbonesha kure zikorera ku buhinga ngurukana bumenyi bashikirije. Yabateye intege aramnabatekerera n'impanuro kubijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Yanamenyesheje ko umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ukogwa hisunzwe amategeko, akaba yagiriye ko asaba ko abifuza kuwukora bose bo kwisunga amategeko. Yanerekanye ivyo leta iriko irakora n'ivyo imaze gukora kugira yorohereze ugwaruka gutunganya imigambi yago. Nagira maze ndabaketse kuko mwashimye kutiba, mwashimye kutaja mu zindi ngeso, mugira muti reka turondere ingene twokreya akazi. Ijo nico gukeza. Nyenishowe mukuru w'igihugu muri politike yiwe arafise priorite zitandatu. Avuga ati ibi bintu ninabishika ko igihugu zobona gishikanye aho abandi bazosha bashobora kubandanya mugabo cyarateye imbere. Muri izo priorite zitandatu harimo priorite zibiri mukoreramwe. Imwe gira ati kurwanya ubushomeri mu bajene. Baronka icyo bakore ntibagume barindiriye ko leta ibahakaze hanyuma umuntu wose uronke icyo urya umufuko wose uronke ifaranga. Urumva yuko nk'icyo muriko muragikorerako. Hari ikindi kijanye no kunywanisha abarundi amahoro paix et réconciliation, kuko iyo muriko muragira ibiganiro nta namwe ndigera mbona mugira ibiganiro byo kujyanisha abantu. Naho ndabibona yuko mvuga ngo banaka ni mwice banaka oya mbona mwibereye muri showbiz muri ibintu bituma abantu baryoherwa banezerwa banywana bakundana. Bon, simvuze byo kuvumbura moya mbili je no si wamvumbuye tugiye kuno musi naje navumbuye sa mugabo igihugu rero mugabo cyubakirwa ku mategeko. Nukuri igihugu cyubakirwa ku mategeko. Nta gihugu na kimwe ku isi kibaho kidafise amategeko. Itegeko ubonye ko rifise ico ribuze usaba yuko ico kibuze kijambo, ariko ntuca uca ushaka
ngo je nta ngorane ibindi bizokurikira ubanza kuja muri ivyo gusaba yuko nkakuye mwageze muti turasabye yuko sense yoraba igasubiramwo ikaraba amategeko atugenga. Sense rero mu gihe imaze kuyibona ice bitwara muri leta ikigiriti yamara hari ibimenyesha makuru bishasha kandi byinshi mugabo bikeneye amategeko. Itegeko rigenga umwuga haba harimo no gukingira wewe uriko urakora uyo mwuga, kandi cyane cyane no gukingira wewe nawe urakubitwa ngo yavumbuye oye nta urakubitwa ukumva ko yakubiswe kandi byose tukamenya ko yakubiswe ngo yagiye kuvumbura abari seni yuko yakubiswe. Bon, très bien. Icyo twumvikana ko twese ndazi neza yuko nta n'indwi iheze hariho umwe muri mwebwe yantelefone nuko nari mu yindi nama ambwira yuko yahamagawe ariko arakurikiranwa agira apfungwe kubera ibintu yashize kuri chaîne yiwe. Sinibuka uko ari we ariko yavuga ambwira ngo mfashe shanga maze none uremewe gukora ku kazi ngo yasindana agrema ya sense utararonka agrema ukagenda ugatwara mikro ahantu urashobora gufatwa ukagirizwa yandi makosa kuko ryategeko rikingira ubwa mbere wewe. Nicyo gituma habaho ijya carte de la presse aho ugiye kurondera inkuru bakubajije ati ucuvuga ati je ndemerewe kubaza, kuko umwuga wo kumenyesha amakuru harimo na enquête. Urashobora kuja gutohoza ikintu ivyo basi byanyu byo kuvuga ngo bakubitanye umugabo n'umugore ugiye gutohoza yuko umugabo n'umugore by'ukuri baraye bagwanye ugaca kubitohoza neza kugira ngo ubigize nese inkuru. Barashobora gukurikirana kuri violation de domicile, bashobora gukurikirana kuri violation de la vie privée, bashobora gukurikirana kuri bintu byinshi cyane, ariko mu gihe werekanye ko wewe umusanzwe urekuriwe gukora ushobora kuja kurondera inkuru akayikwiba mugabo wagerageje mugabo akagira ati abaje ndafise ikibindi imbere. Urumva rero ko iryo tegeko ukurikurikiza ukurishira mu ngiro bikingira wewe ubwa mbere na mbere. Muti rero byaba byiza leta isinyaniye kontra na YouTube. Ni ikibazo cyiza burya kugira ngo wikonekite kuri YouTube uri ngaha iyaba atamasezerano ahari ya YouTube na leta nijya video yawe abari ruguru bari kumara umwanya muremure bari koragereza kwikonekita. Amaservere ya YouTube ariho ngaha mu Burundi, nicyo gituma mwikonekita byihuse. Icyo muri ko murarondera niki ni iyo partenariat yuko YouTube yugurura entreprise ngaha ikaniha amataxe ngaha, ni kuvuga ko amahera akava mu gihugu akuriha directement cyane urumva kugira ngo ibe devises zibe genere ngaha. Ivyo ubwo n'urundi rwego rujanye n'ivyo amafaranga. Ni ukuvuga ko ijya traffic y'amahera ibere aho nabo barihe amataxi, ni leta itegereza kubyirukako kuko ni inyungu yayo. Amaserivere ya YouTube amaze imyaka myinshi ngaha, ni ukuvuga yuko mukoresha YouTube kuko amaserivere yayo ari ngaha. Leta rero icyo yarabikoze, amaserivere ya YouTube ari ngaha, hasigaye rero iyo etape yindi mwifuza yuko mushobora kuba muyarongera aha facilement, kuvuga ko amahera aza kuza ku makonti yanyu. Ibyo nabyo si YouTube gusa, bijyana na bijya byose by'amakarte visa n'amatransaction international. Les cartes visa yuko bijya bya PayPal, kuko uri mu Burundi urashobora kuruka amahera na PayPal, ariko ushobora kuruka amahera ava kuri PayPal aza kuri konti yawe. Ufise carte visa urashobora kugura ibintu en ligne, ariko ya carte visa yawe ntushobora kuyisharja directement kubivuye hanze.
sinzi ko mutahura ku ma platforme amwe. Ivyo rero ni ibintu vyigwa muri rusangi, la banque centrale, amabanki leta byose bigafata inzira. Rero biriko birakorwa bizoshikako. Wirinyamitwe kandi yasavye ugwaruka ko rutokora rurondera inyungu zago gusa, ahubwo gokora gwerekana ishusho nziza y'igihugu, kandi vyose bakabikora mu rufasoni bubahiriza umugenzo ndundi. Twaba tuzi kwibura yari heza, nuko batatwereka ibibi biri, batwereka ivyiza. Hageze Afrika bakarondera vya bindi bibi akaba ivyo berekana. Ariko nk'agasare nk'aka ntibazopfa bakerekanye, utuntu twiza ntibazotwerekana, bazokoma barondera twa tundi tubi ariko baberekana. Nawe mukuja kudandaza igihugu cyawe ugaturondera vya bindi bibi nyene akaba ari vyo unapeperusha, kuko ariko wumva ko bobena igihugu cyawe. Nabo hariya haje batatwereka ingwano zikaba, ntuzopfa ubonye amafoto y'ibiziga, nta numwe biza kukwereka. Ariko wewe ngaha ico rero kirekana degré yo gukunda igihugu cyawe, bikerekana degré yo gukura maturité, bikerekana degré yo kumenya ivyo uvuga n'ivyo utovuga, ivyo ukwerekana n'ivyo utokwerekana, n'ivyo ningene uvuga ibintu mu gihe utegereza kubivuga, ningene ukwerekana amashusho igihe utegerezwa kuyerekana. Kurondera amavyuze vya isawa, ariko gutsindagira igihugu cyawe naho si vyiza, kuko kibaze gucafura ya tourisme n'isura gutera imbere, idateye imbere hari ibintu nawe utazoronka. Urashobora kuronka wewe wenyine mugabo urafise umuryango, urashobora kuvukana, igihugu utegeza kugiteza imbere. Mwibuke ko tuvuka, tugakura, tugapfa. Ubwatsi burakura bukabisa ubundi. Utegerezwa kumenya ko umunsi umwe uzogenda. Nyakiri umuntu azokora amakora kuko umenya hazo. Utegerezwa kuvuga ati nzosigira ihe zina, abana banje nzobasigira iki, igihugu canje nzogisigira iki, umwe wese azane contribution yiwe dushobore guteza imbere igihugu. Mu gusozera, uwaserukiye sense yaraho mu nama nawe yagize ico ashikiriza ku bibazo vyinshi vyabajijwe, aranatanga n'umuco w'ivyokorwa. Numvise sense mwayivuze cyane, kandi ni byiza ko mwayivuze kugira ngo nayo igire aho yikebuka, nimba ari byo mwavuze yamitevya ishobore kuraba ingene izira binyarutsa. Rero muri make ku byo mwashikije biraba urwego sense, nuvuga ko byinshi nyakubahwa ambasaderi yavyishuye, ariko ivyo atashoboye kwishura navyo navyanditse neza, ngiye kubishikiriza abarongoye urwego sense kugira ngo mu minsi ya vuba bazobibahera inyishu. Ico ni cambere. Hanyuma ica kabiri nagomba kubashikiriza nuko muri byo byose mwavugiye ngaha kumbure benshi, nuko iki gisata c'aya makuru mucisha kuri online TV kije vuba, kumbure hariho numero ya WhatsApp sense yashizeho kugira ngo muze murayaga kuri byo byose mwifuza gushikiriza ugo rwego. Nagomba nongere ndayibasubiriremo iyo numero ya WhatsApp ku buryo mwiciye ko ibyo musaba muca mubirongera inyishu bidatevye. Iyo numero nayo ni 79 amajana 77 79 707 767. Abarongoye imbonesha kure zikorera ku buhinga ngurukana bumenyi barashimira ujejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu kuri ako kanya yafashe keza ko kuyaga nabo.